Nkuko bisanzwe bigirwa uko umwaka utashe imvukira zimwe zazoze n'inama zamazitanga imfashanyo bikoresho vy'ishuri ku bana bafise abavyeyi ba mikoro make imbere y'uko umwaka w'ishuri utangura. Uno mwaka rero imvukira zibiri zo muri iyo zone arizo Jean Bosco Barege asanzwe aserukira Uburundi muri leta zunze ubumwe za Amerika na Jean Bosco Misago umurwizatunga akorera hano mu gihugu eka no hanze bakaba bashoboye kwegeranya ibikoresho bifise agaciro k'amafaranga arenga miliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi. Nkuko bivugwa n'urongoye zone ya Kinama ari nawe yarahagarikiye ivyo bikorwa avuga ko iyo mfashanyo yashikiriye abana ba mikoro make bashika amajana 650 bo muri iyo zone. Ivyo bikoresho ni ibikoresho by'ishure bwa mbere bigizwe n'amakaye 10 buri mwana bikagirwa n'ikaramu imwe na crayon imwe na boîte mathématicale imwe. Ivyo bikoresho rero bikaba bihawe abana bashika amajana 650 bo muri zone ya Kinama, aho no mu kugira tubegeranye twisunze amakartier agize zone Kinama kuko dusa amakartier 13 uca mwumva yuko twatoye abana 55 buri quartier. Abo bana nabo no igako ndababwira ko ari abana twagiye turaraba amikoro y'abavyeyi babo tukabona neza ko abo bana batoroye kuzoronka ivyo bikoresho nibo twagiye turisunga kugira ngo turabe yuko boronka ivyo bikoresho. Mugabo kandi abo bana amajana 650 mumvise baronka ivyo bikoresho sibo bonyene basico kibazo ca mikoro make, ni benshi cyane muri zone. Mugabo bivanye n'ivyabaye biraboneka byatanzwe n'imvukira no shima no kuvuga n'amazina ni imvukira zibiri, hari uwitwa Ambassadeur Barege Jean Bosco n'uwundi yitwa Misago Jean Bosco. Abo bose n'imvukira za zone Kinama. Abo babiri nibo baduteye akamo baratubwira bati turavye ibibazo tubona bya mikoro make y'abavyeyi bamwe ngaho nk'ahantu tuvuka dushimye yuko natwe twofasha bino bikoresho by'abana. Ntawoja kurima atagira isuka, ni kuvuga n'aba bana umurima wabo n'irya shure kazoza kabo keza n'irya shure ntiboja mu ishure batagira ibikoresho. Ni kwa gihambaye rero abo bavukana muri zone Kinama badukoreye bino bikoresho tubishize mu buryo bw'amafaranga biraciye imiliyoni 12 zirenga. Agasaba abaronkejwe iyo mfashanyo kuyibungabunga agira ko asaba n'izindi mvukira gufatira karorero kuri abo bitanze kuko abana ba mikoro make ngo bakihari. Akamo turagatera kuko zone Kinama ifise imvukira nyinshi kandi zirashoboye. Hari n'abandi bari no mu mahanga, hariho n'abari ngaha. Rero mboneha akaryo ko kubatera kamo bamenye yuko aha ari muhira, amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho. Nabo bibuke vyabihe baciga umuntu yagizwe n'uwundi. Aha mu Kinama turazi ingene twahabaye, rero nubu baribuka ko hariho bene wabo, hariho abana babo bagikeneye bwa bufasha natwe twahora dukenera muri iyo myaka ndetse nabo nyene barimo. Deya Ndayishimiye n'umwe mu bavyeyi babo bana arashimira cyane abo bagira neza, akavuga ko bizofasha cyane kuko batari borohewe no kurungika abana babo ku ishuri. Turashimye cyane gose, turagambutse kandi ku bintu mwaba mudukoreye. Abana bari bakenya amakaye cyane gose, ubu turi mu bukene bumwe budasanzwe. Ikaye zirazinje nk'ikaye y'impapuro 100 iri ku 3500. None nka twebwe abavyeyi ngaha ni bake boshobora kuronka amafaranga nkayo boshobora kugura iyo kaye 3500. Benshi bafisa mikoro make. Rero nico gituma tubashimiye kandi tugamburutse. Nkaba nama ndi nyuma y'aba bana cyane gose, ndabakunda. Akunda abana biga. Umwana amaze kubikigaba nitwoshobora kugira ngo tumuhaguruke tuje kumusabikaye tubona atacari buyikoresha. Rero turabashimiye cyane gose, turagamburutse. Muze mwame nkuko nyana bashoboye kudufasha ibikorwa. Eka n'uyu mwana Akimana Gloria ntiyanyegeje akanyamuneza kiwe agasabira umugisha abo babahaye iyo mfashanyo. Mukaba mudufashije kuronka no makaye nitwaye tuzi ko tuzoyaronka, nimwe bwenyene muyiduhaye aya makaye muduhaye musubizaho mwakwimana bahezagire. Mukamenya ko umwana umwe yaronka ikaye 10, boîte mathématicale, agacamurongo, ikaramu hamwe n'ikaramu y'igiti.